umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi aje kugirisha inama n'abajejwe gisata kirabe byo kuvunja amafaranga. Cagaragaye muri iyo nama basanze yamazu ajejwe kuvunja amafaranga atakoze igikorwa ateza gukora. Basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa cyo kwegeranya amahera mva makungu adakora igikorwa cyo kuvunja. Ica kabiri basanze muri iyo nama nuko byagaragaye ko abitwa ko baserukira ayo mazu ajejwe kudandaza vy'ukuri tari bo bene ayo mazu, ko imitahe yo bari y'abandi bantu. Muri iyo nama rero hafashwe ingingo ya mbere yafashwe nuko inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze imisi 3 iba yakasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu, kuko amategeko asanzwe avuga yuko ayo mahera atari bakoresha bayasubiza ku makonte yabo. Ingingo igira kabiri nuko kibujijwe ko hano gataka ku Burundi haba urudandazwa rukoreshwa mu mahera mva makungu. Amahera yemewe gukoreshwa ku isoko mu budandaji n'amafaranga y'amarundi. Kizirizwe ko rero hari abadandaza bashaka kudandaza ibidandazwa vyabo mu mahera mva makungu. Ubwa gatatu, inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera ngana ibihumbi 50 vy'amadolari canke vy'amahera y'abanyaburaya mu kiringo c'indwi imwe, iyo nzu izoca ifutwa. Ubwa kane, inzu yose ijeje kuvunja amafaranga yanditswe ku muntu arenga umwe basabwe ko bitarenze uno musi bajana amasezerano bagiraniye kugira bashire imitahe hamwe uno musi nyene mu banki nkuru y'igihugu. Ubwa gatanu, amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze, les établissements de transfert monétaire, zahagaritswe. Ubwa nyuma basavye ko umuntu wese azobona umuntu temberana amahera mva makungu atagomba afate urugendo canke abatagiye muri ya mazu ajejwe kuvunja ko uwo bazoyabonana azoca bimenyesha inzego zijejwe umutekano, kuko vyagaragaye ko ayo mahera benshi bayakoresha mu bindi kandi amahera arekore gukoreshwa mu rudandazo ari amahera y'amarundi. Kirabujijwe ko ari umuntu arungika amahera muri bwa buryo bita transfert de devises à l'étranger, kandi n'abari basanzwe baberekuriwe les établissements de transfert monétaire zahagaritswe guhera uno musi. Ico kikazoca gikorwa n'amabanke commercial. Iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.